Amahoro nshuti namwe bagenzi mwahisemwo kudukurikira kaze murano makuru mu Kirundi tugiye kuyahera ku ngingo nkuru zikurikira. Umwana umwe yapfuye, abantu bane barakomereka, n'inzu zirenga 300 z'abanyagihugu zirasambuka. Nivyahitanywe n'ibihomoka ku mutumba uri muri komine Muhuta y'intara ya Rumonge ku mugoroba w'uyu wa gatanu. Abahuye n'ivyo vyago bagasaba kugarukirwa ko kuzibira ibinogo mu mabarabara atandukanye ari mu gisagara ca Bujumbura. Hari abariko baragerageza kubikora, ariko kubera ko ico gikorwa batagihemberwa, basaba abagendesha ivyuma kugira ico babasigiye. Abanyagihugu bakabona ko leta yosubira kuzibira ivyo binogo aho kubirekera abanyagihugu. Murabikurikira mu kanya mw'idonido ryano makuru. Narimejeje kwibabwira ko umwana umwe yapfuye, abantu bane barakomereka, inzu zirenga 300 zirasambuka, inzu zose z'umugambi Kirasa Energy n'imirima irononekara. Bikaba vyahitanywe n'ibihomoka ku mutumba uri muri komine Muhuta ni mu ntara ya Rumonge. Abanyagihugu bashikiwe n'ivyo vyago bakaba basaba ubufasha. N'inkuru tubaza mugenzi wacu Jean Pierre Misago. Abantu bamwe bikoreye imiryango n'amadirisha, abandi ivyombo vyo mu mazu, abandi bicaye n'ivyo bashoboye guhungana, nibo baboneka kwibarabara ry'igihugu nimero 3 ku mutumba Gabaniro hafi y'uruzi Kirasa kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu. Abagize ico bashikiriza barihebuye kubera gutakaza amazu babamwo n'ivyarimwo, amatongo yabo bitumwe n'iyururuka ryako gace babamwo. Byabaye ku mugoroba wo kuri uyu wa gatanu. Ibice bimwe by'isi bija munsi y'ibindi, ariko hari ibimenyetso mburi vyari vyabaye imbere. Basaba ubufasha bwihuta kugira ngo ubuzima bushobore kubandanya na buke buke. Mu nyuma y'ivyo vyabashikiye, bavuga ko bisiga ubwenge, vyononye n'imashini itanga umuyaga nkuba imutumba, bihenura n'ivyuma bitatu bica kw'insinga zitwara umuyaga nkuba uva ku rugomero rwa Ruzibazi. Engineer Abdul Bagira, umuyobozi mwishikira mu biro vya Buramatari w'intara ya Rumonge, ahanura ababa muri ico gice kudahirahira ngo basubireyo. Nico kimwe n'ababa ku mitumba bibangikanye imaze kwatira imigaga, ahanura ko boba baracumbitse ku ishure ry'imyuga rya Gitaza mu kurindira ubufasha, avuga ko buzotangura kubashikira kuva kuri uyu w'Imana. Kubwa Dr. Atanaze Nkuzimana, umwigisha wa kaminuza, ivyabaye ku mutumba Gabaniro ni ibihomokanya wisubiriza bishobora kuba no ku yindi mitumba bibangikanye imaze kuboneka ko imiganga. Ababa kuri iyo mitumba akabahanura kwama bagavye canke mbere babe barakinjura. Arakoze mugenzi wacu Jean Pierre Misago. Mugambwe Iprona ubona ko ingingo ivuga ko kizira gutangaza amajwi adatanzwe n'inzego zibijejwe nk'uko biri mu nteguro nshasha y'ibwirizwa rigenga amatora ari kimwe mu bishobora gutuma amatora atabamwo umuco ukwiye. Olivier Nkurunziza awurongoye anavuga ko ingwati isabwa kwitoreza mu kibanza c'umukuru w'igihugu ari nko kunigira mu menshi abashaka kwitoza. Icambere imbere yuko tugira ico tuvuze nuko gushika no munsi mu itegeko ry'amatora umugambwe w'abadasigana twemeza neza ko ivy'inama nshinga amateka yatoye harimwo ibibuza ubwigenge bw'abarundi mu gutoza, mu guca amafaranga arengeye, kuko uciye amahera angana ingwati y'imiliyoni 100 ku Barundi. Ivyo no kwibagira ubuzima abarundi barimwo, ariko kandi twaratanze ko kuva kera bamye batora bashinga ntaye bijunja n'ijambo bitaciye ku mafaranga, kuko kugira ngo utore umuntu w'ijunja n'ijambo sa mafaranga n'uburyo umuntu bamubona ahabaye. Twari nagomba menyesha abarundi n'amakungu ko umugambwe w'abadasigana ayo mafaranga uko biri kose ntushobora kuyabura, ariko amafaranga yose aje
abuza umurundi wese yo kwitoza yigenga canke abandi murumva yuko bubujije imigwi y'abantu benshi bafise ivyumviro boterera mu gihugu mu nama za commune naho nyene 200 bashizeho nivyo ntivyobura ariko bijya navyo nyene bavuga ngo hobaho ngo ama liste y'abantu bagiye gufyinata umengano kugeza ayo maliste akenshi atangwa n'imigambwe kandi imigambwe abo dushirako n'abantu tuba twaravye twihweje rero ko bari gusuzugura imigambwe bavuze yuko turungika des listes fantaisistes hari itegeko rivyo nta mumenyesha makuru yoza gutanga inkuru zitera akaguma mu gihe iryo tegeko rirabuza ko abamenyesha makuru bagenda baravuga ivyo babonye mu gihe meme n'itegeko rivuga iby'amatora rivuga ngo abantu bahejeje gusoma baca bamanika ku biro vy'amatora ivyavuyemo rero ubujije umumenyesha makuru kuvuga ivyavuye kandi byavuzwe urumva yuko mu gihe uvuga ngo bivugwa n'umugwi nivyo ntibavuga ivy'igihugu cyose mu givyo babonye aho hantu bo bivuga kugira ngo abantu bose bamenye ivyabeye mu matora aho hantu kuko niho ibintu barinzu bishira ku muryango none umumenyesha makuru mu burizi ko bivuga mu gihe hari itegeko ribuza abamenyesha makuru kuvuga ivyavuye mu matora ngo bitavuzwe n'umugwiseni nivyo umugwiseni ni ushikiriza ivyavuye mu matora mu gihugu cyose mugaho naciye nkavuga nti ahantu nasanze batoye ubaronse ibi ntubugize nabi ubuterereye ivyo babonye kuko umumenyesha makuru avuga ivyo abonye navuga ivyo yumviriye. Turabandanya nano makuru twabateguriye haribonekeza abantu bagerageza kuzibira ibinogo biri mu mabarabara atandukanye ari mu gisagara ca Bujumbura aho bagenzi bacu baciye nko kwibarabara bita hirya Rumonge canke riri muri zone ya Ngagara babona ko abo bantu naho bagerageza atagahembo bafise bagasaba abarenganye bagendesha ivyuma abanyagihugu babona ko leta itohebera ko kazi abo bantu ahubwo yofata ikibazo mu minwe n'inkuru tubaza Placide niyo mwongere. Umwe mu bazibira ivyo binogo amenyekana cyane ni Ntakirutimana Sadiki azibira ivyo binogo na cyane mu manuko w'igisagara ca Bujumbura aho twamusanze mwibarabara rija mu Rumonge imbere y'ibitaro Semseka atagashati yambaye akenyeye mu gikirizi jire y'umuhondo igipawa mu maboko mu binogo atondekamwe amabuye akomeye canke agasukamo urucekeri bita gravier. Sadiki akemeza kandi nivyo bikoresho abikura mu mahera ahabwa n'abashimishwa ivyo akora ngaho mwibarabara. Ahari ibinogo byinshi biteye ubwoba bica bihurirana muri ico gihe nta kazi ndarifise ndari umuntu waho nyene nta kazi ndarifise niyo mpamvu ndace ndiyumvira ati kumbure none ko ndicaye ubona ndokora iki niho ndaca ndiyumvira ati reka ndabe ko ndozibira ibinogo ikinogo kugira ndabe ko imodoka byogenda neza igravier umuntu ameze rero ndashobora kuvuga ati reka nk'amahera makeyi nka paketi tagisi ikacibizana hanyuma tukaca dusanza kugira bigende neza. Abarengana bagendesha imiduga eka n'amapikipiki barashima ibikorwa vyiwe babona ko bituma bashobora kuhaca kabiri bubatse. Baritanga gose cyane ahubwo Imana irahezagire baritanga gose mugabo leta nayo nishiremo akarenge nishiremo uburyo kimwe no kubanza gushimira abaha iyo initiative d'abord kuko hari ibintu byinshi bafasha ko hari igihe usanga ibarabara ryarimburutse ugasanga ibinogo byonona imiduga ndetse bikagenda birasurira ibyondo abapasaje baba bagiye abafonctionnaire bagiye ku kazi eka n'abanyeshuri bagiye ku ishuri. Hari n'abandi bagerageza kuzibira ivyo binogo bakoresheje ivu. Akarorero ni nkabo twasanze kwibarabara gitirwa Buconyori muri zone ya Ngagara. Abanyagihugu bakabona ko ivyo bivu basukamwo bigaruka konona uruja n'uruza. Imvura iguye naho bica bisubira kuzana ubwondo hagasubira kuba bya binogo nyene n'ubundi kiba kibuze ngira nk'uko bokora nk'ibintu by'ibarabara nyene ababijejwe. Hariho bamwe babikora bagashira amabuye hakaba n'abandi babikora bagashiramo ivyondo. Abashamwe ivyondo ntaco baba bariko barafasha kinini naho babihaye initiative. Dusaba leta ikora amabarabara n'amahera ni yafise hayira yafise ndibirekera abantu leta niyo witwa leta utegeza gukora ibintu byose bisa bigeye igihugu
hagati aho mu itegeko rigenga amafaranga leta iriko irakoresha mu mwaka wa 2023 ushira umwaka wa 2024 amafaranga agera ku miliyaridi 5 z'amarundi niyo iboneka ko yahawe ikigo kijejwe kubaka amabarabara ARB agenewe kuzibira ivyo binogo. Mu gusozera no makuru tubamenyeshe yuko abanyagihugu bo muri komine ya Kigamba ni mu ntara ya Cankuzo n'ababa mu micungararo yaho bariruhutsa ko bagiye gukira urugendo rurerure bahora bakora bagiye kurondera ahari ibitaro bikwije ibisabwa. Hashikirizwa kuri wa gatanu ibitaro vyubatswe ku mfashanyo yishira hamwe mpuzamakungu rijejwe impunzi kw'isi HCR uriserukira yamenyesheje ko ivyo bitaro vy'akarorero mu Cankuzo bifitaniye isano n'ubwinshi bw'impunzi zihahungukira n'iz'abakongomani ziri mu makambi yo mu buseruko bw'u Burundi. Mugenzi wacu Omer Nduwayo niyo yarari. Iryo vuriro rishasha rya Kigamba ryubatswe ku buryo buharugwa ku miliyaridi 3 z'amafaranga y'amarundi no kuvuga umuriyoni n'igice w'amadolari y'abanyamerika ni mu buringanire bwa hegitari 3 na R26 rigizwe n'ibihande 10 muri byo ahari ibiro by'ubuyobozi ahapimirwa indwara laboratoire mu gifaransa aho bakorera abantu bloc opératoire aho kwibarukira hamwe n'ibihande 3 bivurirwamwe abarajwe bifise kandi icumba c'uburuhukiro morgue mu gifaransa hamwe n'ahavurirwa indwara zisanzwe kubwo guhangana n'ikibazo c'umuyaga nkuba ibitaro vya Kigamba birafise imashini ifasha. Brigitte Mukanga Eno aserukira ishirahamwe mpuzamakungu HCR gita impunzi ati twahisemwo kano karere kuko karimwe impunzi nyinshi. Le choix a été fait pour cette commune de Kigamba. Twatoye kubaka ivyo bitaro aha mu Cankuzo kuko Kigamba ari komine yakira bahungutse benshi kuva dutanguye guhungura impunzi hamaze kuza abarenga ibihumbi 250 mu Burundi bwose. Aha mu Cankuzo honyene hashikiye abarenga ibihumbi 22. Ikindi aka karere k'ubuseruko bw'u Burundi karimwo ikambi nyinshi z'impunzi z'abakongomani zakozwe rero mu ntumbero yo kubungabunga amagara y'impunzi n'abanyacankuzo muri rusange puisse bénéficier des soins de santé de très bonne qualité. Theophile Ndarufatiye umunyamabanga ntahegayezwa mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu bwashikirijwe ivyo bitaro ahamagarira ubushikiranganje bw'amagara y'abantu kwihutira gushiramwe abakozi kugira ivyo bitaro bitangure gukora. Muganga Federico Faustin Irambona arongoye igisata c'ubuvuzi mu Cankuzo ari nawe yaserukiye ubushikiranganje bw'amagara y'abantu yemera ko bigiye gukogwa. Mu maguru masha tugiye kuvugana n'abaturongoye mu bushikiranganje kugira turabe abo dufise mu ntara bashaka ko barakora barahari mugabo atashaka gukora vyose hambere kubarondera boza kudufasha ama mugabo tuvuganye nabo baje kwiduha ko barabitegura ko bijya vyimana bishasha bigezweho usanga abakozi batari babimenyereye bateza kubanza ko tubona ko bikora neza hama batwigishe kubikora ko bikoresha rero abaganga bazoteza kuronka umwanya wo kuvyigishwa mu kanya gato ntibisaba amashure maremare nugira gusomenye akana kariya ko bakiyongereye ku vyo rusanzwe ukora. Abanyagihugu b'Ikigamba nabo mu micungararo yaho barashimiye ngabire ubona kanyamuneza dufise cyane nko mu gihe umuntu agwaye ingwara zikomakomeye cyane enda gufata itiki akavunga akagenda mu Karusi tanke akagenda Igitega ahantu bita mu Kibuye amatiki twaradutangara amafaranga menshi cyane nkajewe mbere nihereye ko muri uwo mwaka ushize naragwaje umukazana wiwanje gushika mu Kibuye natanze amafaranga ashika ku bihumbi 300 kugira ngo umuntu ndamushikane mu Kibuye. Ibi bitaro tubirose twari tubikeneye tuzokora uko tushoboye kose tubibungabunge mu kubikingira ivyo byose byoza bizovyonona. Ivuriro rya Kigamba ritanzwe n'ishiramwe HCR nk'ingabire yemerewe Burundi hari mu bihe vy'ikiza ca COVID-19. Arakoze mugenzi wacu Omer Nduwayo bakoze n'abagenzanje bandi bamfashije gutorokanya no makuru twabashikirije kuri no munsi ni hano duciye tuna yasozerera nkabandi bashimiye mwebwe mwese mwadukurikiye ndabifuriza kubandanya muhimbagwa n'ibiganiro vyacu. Ibi